Ubunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa bw'umugwi w'igihugu jeje gukingira no gutegekaniriza kazoza bene gihugu bwaratunganije kuri uyu wa 30 Myandagaro mwaka 2022 ku mugwa mukuru wa komine Isare. Inama yahuje abarongoye amashirahamwe n'abajejwe imigambi itandukanye basanzwe barangurira ibikorwa vyabo muri iyo ntara ya Bujumbura. Mwijambo ry'ikaze umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari Dieudonné Bizimana yaramenyesheje ko abenegihugu bo muri iyo ntara bari mu bikorwa vyo muci aho bariko bararima bavomera imirima kugira ngo mu misiza inzara ntizo ibugarize. Yamenyesheje kandi ko mu makomine amwe y'iyo ntara hamaze kuboneka amashirahamwe yo kuziganiriza kazoza abakozi Mutualité de Santé Communautaire atako aranayashimira. Ibi byo gutekaniriza kazoza no gukingira bene gihugu ibintu biraba umuntu wari wese haba mu bisata bitandukanye vya leta eka canke mu mashirahamwe yoba aharanira iterambere rya bene gihugu. Turashimira amashirahamwe amwe yamaze gufata mu mugongo intara ya Bujumbura mu kwishigikira mu gisata cyo gukingira guteganiza kazoza bene gihugu aho cyane cyane no bivuga mu buryo bwo kuzanya. Tukaba tubona yuko mu makomine 9 dufise mu misiza amakomine 7 azoba afise ayo Mutuelle de Santé Communautaire. Tukifuza rero ko namwe bubahwa amashirahamwe mu gushigikira imigambi ya leta ko muheza namwe mukinjira muri urwo rugendo kugira ngo babene gihugu usanzwe mufitiye imigambi n'iriya noneho nabo mubaherekeze mukundi kubaho kwa misi yose kubatekaniriza kazoza biciye mu buryo ubu canke buriya na cane cane nk'ubwo kwivuzanya. Yaciye asaba amarongo ya mashirahamwe n'imigambi ikorera muri iyo ntara kugenzura neza ko abakozi babo bakingiwe kandi ko abategekanirijwe kazoza. Aca asaba ko abatarabikora bobikora. Desire Niyiburana ajejwe intwaro n'ubutunzi muri ubwo bunyamabanga yaribukije ko iyo nama yateguwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibikorwa vy'ayo mashirahamwe n'iyo migambi yose bisanzwe biriko birarangurirwa muri iyo ntara. Niko gusaba abarongoye iyo mashirahamwe n'iyo migambi gukora ivyo biyemeje kugira ngo bashike kwihangiro bihaye no gutanga ivyegeranyo vy'ibikorwa ku bajeje intwaro gutyo abajeje intwaro bashobore gukurikiranira hafi ayo mashirahamwe. Umukoresha ndetse kumenyesha mu gihe ugerageza n'amategeko ko afise abakozi bakoze ishyirahamwe kandi entreprise afise n'abo akoresha. Hanyuma mu gihe utarenze iminsi 8 araheza akagenda mu kigo cyo guteganiriza kazoza n'igihugu yese akamenyesha abakozi afise kugira ngo azoze abateganiriza kazoza. Dusavye abarongoye amashirahamwe amaprojekte canke amaporogaramu ko gukora ivyo bibereye kugira ngo ihangwa banywaye bashikire. Dufite kumva amaprojekte canke amaporogaramu ariho kuzihanuza ariko tugendeye kubona yakoze urubuga. Abarongoye amashirahamwe amaprojekte canke amaporogaramu ko uzatanga raporo bagiye intwaro namwe basabye gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ryayo kandi amaporogaramu kugira ngo ukurikirane koko ko ivyo bariko barakora bijanye n'ivyo baba bahimirije. Mwomenya ko abari baserukiye ayo mashirahamwe n'iyo migambi bashikirije umwe wese ivy'ishirahamwe aserukira rirangura n'uturere riranguriramwo iyo migambi yiyemeje imbere yo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kuzuzanya. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.